Nongeye guha kaze bakunzi ba YouTube channel Umuco w'Ijambo Ministries. Ndizera hakomeze neza kandi mugishingire intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye, turaguhimbaje kuri uyu munsi mwiza waduhaye kugira ngo tunezererwemo. Turasavye ubwiza bwawe, dusavye mpwemu yera kugira ngo abane natwe kuva mu ntango z'iki kiganiro mpaka giheze. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana turasavye ngo usuke mpwemu wawe abe ari we atwigisha, kuko twaramuhawe nk'umwarimu kugira ngo atwigishe, adutahuze ivyo tutabasha gutahura. Mana ndahezagiye umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo ariko arakurikirana kino kiganiro kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana umusange umugirire neza, aho akeneye ugutabaga umutabare, aho akeneye inyishu y'ikibazo afise umubere inyishu, aho ukeneye gukira umukize. Mana ikibazo cyose yoba afise imbere yawe umubere inyishu. Urakoze, tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubaha kaze, kandi nimba ari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, nagira ngo nguhimirize ukore sabone kugira ngo uzoze urabana natwe mu biganiro vyacu vyiza vya misi yose ducisha ngaho. YouTube channel yacu ishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo w'105. Mu vy'ukuri tukiri muri runo rugendo, turakeneye ijambo ry'Imana ritubera itara mu buzima tuba tubayemo bwose. Rero niyo mpamvu wumva channel yitwa Umuco w'Ijambo Ministries. Si YouTube gusa, dufise ibintu vyinshi ariko turakora, ndetse n'ibyo twimirije gukora. Yesu nashimwe. Rero nagira ngo nguhimirize uzurabana natwe misi yose mu biganiro vyacu. Yesu nashimwe. Ibiganiro vyacu bikunda guca mu ndimi Icongereza, Kirundi ndetse n'Igiswahili, uretse yuko ari prophetic school n'inyigisho zayo turiko turashiraho zikaba ziri mu Gifaransa no mu Congereza. Yesu nashimwe. Rero muhawe kaze kugira ngo twige ijambo ry'Imana ritubere itara. Turakunda kuvuga ati ibintu vyose ubipimishe ijambo ry'Imana. Nivyo nabandi ko ndavuga usubire mu ijambo ry'Imana nawe usome urabe. Yesu nashimwe, kuko uburenganzira turabifise. Tubisanga mu ijambo ry'Imana, dusanga igitabo ca Yohana wa mbere 4. Yesu nashimwe. Dutegerezwa gupima impwemu zose ko ziba zivuye ku Mana. Bibiliya bitwemerera. Yesu nashimwe. Rero ijambo ry'Imana nirwo rufunguruzo. Ijambo ry'Imana ni urufunguruzo mu buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Nimba udasoma ijambo ry'Imana uri mu kaga. Yesu nashimwe. Turakunda kuvuga ati inzu yacu ni inzu y'abamisiyoneri. Yesu nashimwe. Aho twakira abantu benshi. Niyo mpamvu mukunda kubona dutumira abantu batandukanye. Umuryango bawuguruye, ufise ubutumwa, ufise message Imana yaguhaye ugomba gushikiriza, biremewe uratuvugisha. Ufise ubutumwa ushaka gusangiza abantu, biremewe. Niyo mpamvu ubona duhamagara abakozi b'Imana tugakora n'ibiganiro, barabavuga Ikirundi cyangwa bavuga Icongereza ndetse n'Igiswahili. Yesu nashimwe. Rero nimba ufise ubutumwa vy'ukuri ugomba gusangiza abantu, ntuzutinye kutuvugisha. Nimero ziba ziri ngaho za WhatsApp. Urashobora kutwandikira email biri ngaho, hama kaganira. Yesu nashimwe. Yaba ari ntahe canke ushaka kuza kwifatanya natwe, gakorana natwe, umuryango uruguruye kuri buri muntu wese. Yesu nashimwe. Ndavuga kubari hafi. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ngiye kuganira n'abakozi b'Imana. Yesu nashimwe. Uyu munsi ngiye kuganira n'abakozi b'Imana bahagarara imbere y'abantu ariko baravuga ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Hari abakozi b'Imana usanga bahagaze imbere y'abantu bariko baravuga ubutumwa bwiza,
yaba ari umwarimu canke umuvugabutumwa canke ari umupasitori canke ari inde, umuntu wese aba ahagaze imbere y'abantu ariko aravuga ubutumwa, ariko ugasanga ariko arabwira abantu ngo bagiye mu mahonero, bagiye guhona, kandi abo bantu mu by'ukuri bazi ubutumwa bwa Yesu, baramaze kwizera Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bafise Yesu bamunzi. Cyane ukumva bakunda gukoresha iki kintu ngo bakunda gukoresha iri jambo bavuga ngo Imana izwo gucira urubanza. Mu by'ukuri aya n'amajambo abantu badakwiye gukoresha bakoresha ku mwana w'Imana, kuko umuntu ari muri Kristo nta rubanza na rumwe ruba ruciye muriko. Nubwo wowe umunyavyaha nka Rahabu hamukihana ukakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, tayari biba biheze, ububaye icaremwe gishasha, ububaye umwana w'Imana. Nta kintu na kimwe kikurega kiba gihari, nta kintu na kimwe kikurega kiba gihari. Yesu nashimwe. Rero mube maso ukuntu muguma mucira imanza abantu, mubemeza ko ari abanyabyaha kandi Imana yo yibabona ko ari abagororotsi. Kuba uhagaze imbere y'abantu ntibivuze ko ari wowe uba ufise urufunguzo rw'ijuru. Kuba uhagaze imbere y'abantu uri kuravuga ubutumwa canke uri kurigisha ntibivuze yuko uba wahawe urufunguzo rw'ijuru ngo uhitemwo umuntu agenda mu ijuru canke utazoja mu ijuru. Ko pasiporo ishikana umuntu wari we wese mu ijuru ni ukwizera Yesu, igikorwa yakoze ku musaraba, hama akemera kuvuka ubwa kabiri. Kubera iki? Kuko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ndazira ijambo ry'Imana benshi murarizi, dusanga mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice ni 3, urahera ku murongo wa 16 turageza kwa 18. Yesu nashimwe. Nimba wahageze turasoma 16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Uwo n'umurongo wa 16. 17 hacavuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko abari mu isi bakizwe nawe. Yesu nashimwe. Uwo n'umurongo wa 17. 18 hacavuga ngo umwizera ntazotsindwa n'urubanza ariko utamwizera amaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Yesu nashimwe. Yesu niyaje aje gucira abantu urubanza nubwo twari babi, nubwo twari abanyavyaha. Yesu niyaje ababwira ati urubanza rukuri ko uri umunyavyaha ugiye gupfa, ahubwo Yesu yaje abiyegereza. Yesu nashimwe. None wewe uri muntu ki uguma urungika abana b'Imana gihonomu kandi bamaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwabo? Yesu nashimwe. Rero muvuga butumwa, mupasitori, mwarimu ndetse muntu wese uhagarara imbere y'abantu uri kurigisha, nagira ngo ube maso, ube maso ku butumwa, ku nyigisho uri kurigisha, cyane cyane ucira urubanza abantu ngo n'abanyavyaha. Mu by'ukuri ashobora kuba umuzi uwo muntu ko ari umunyavyaha ariko ntumenye ukuntu yoba yarakijijwe. Aho nshatse kuvuga nk'umuntu mwoba muzinanye, nivyo mwarakoranye ibintu bibi, nivyo waramutanze no gukizwa, ariko wewe ntuzi ukuntu yoba yarakijijwe.
ashobora kumenya aho umuntu yacumuriye, ariko aho yaniye ntushobora kuhamenya. Rero Yesu ntiyaje aje gucira abantu urubanza, ahubwo yaje aje kwiyegereza abantu. Yesu yaje yicarana n'abatoza kori, yicarana n'abanyavyaha, kuko Yesu ntiyaje aje kurondera abakomeye, yaje kurondera abagwayi kugira ngo abakize. Niyo mpamvu Yesu yaciye avuga ngo umuntu akomeye ntakenereye umuvuzi, canke umuvuzi ntakeneye abakomeye, kuko barakomeye. Umuvuzi aza akeneye abantu bagwaye kugira ngo abakize. Yesu rero niyo mpamvu wewe yaje ari kurondera abagwaye mu mitima b'abanyavyaha kugira ngo abakize, akabiyegereza, agasangira nabo, akaba ari kumwe nabo. Rero bamaze kumwizera yaciye abakiza gupfa rubi, ubu bafise ubugingo kuko bamaze kwizera izina ryiwe. Rero ibi bintu birababaje n'ubutumwa, nukuri n'ubutumwa sinzi nuko nobwitwa, bababaje kumva umuntu yizeye Yesu, kumva umuntu yamaze kuvuka ubwa kabiri, uyu munsi umubwira ngo uzopfa, Imana izogucira urubanza. Imucira urubanza rw'iki? Ko Imana itakimurebera mu kahise kiwe, Imana iriko iramurebera uyu munsi muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Ese nuyuhe munzani wewe ushobora kuba ufise ukwereka ati uyu muntu arakijijwe canke ntakijijwe? Ndabizi ko Yesu yavuze ngo tuzobamenyera ku vyamwa, ariko vy'ukuri warafashe umwanya uramuraba neza, usanga uyu muntu nuwo kurimbuka, nuwo kuja muri gihonomi, nta bugingo yoronka. Canke ntushobora wewe kumwigisha ko wabonye ko ari umunyavyaha, ntushobora kumwigisha kugira ngo umufashe ntazoje muri gihonomo, ko umutima w'Imana ari ukugira ngo abantu bose bakizwe, abantu bose bakizwe, abantu bose baronka ubugingo budahera. Ariko wewe urahagaze hajya unezerewe ubwira abantu ngo uzogenda gihonomo, ngo Imana izogucira urubanza. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu ntiyaje avuga ubutumwa. Ni vyiza kumubwira ati wa munyavyaha we kizwa, udakijijwe kunukunuka, ariko pana kubwira umuntu ngo Imana izogucira urubanza. Kandi rero ukabibwira umuntu akijijwe, umukozi w'Imana, umuntu azi Imana. Ivyo ni ibintu babibabaje, vyerekana yuko vy'ukuri n'ubutumwa buri kuravuga nawe n'uwo Yesu butamuzi. Kuko umaze kumenya Yesu, ukamenya igikorwa yakoze, nawe ukamenya ukuntu wahuye na Yesu, biragufasha cyane kumenya uwo Yesu wari wo n'umutima wiwe afise ku bantu. Yesu nashimwe. Reka twisomere ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma, Abaroma 8, Abaroma igice 8. Yesu nashimwe. Abaroma turasoma 8 igice ca mbere. Aha ndiko ndabereka ukuntu umuntu ari muri Kristo Yesu atarubanza na rumwe rumuraba, kuko Imana imuravye ntimurabira mu kahise kiwe. Imana imuravye imurabira muri Kristo Yesu. Kandi Imana ikubabariye ivyaha, Imana ntigaruka kubikwibutsa nk'uko uvyibutsa umuntu yabukoreye nabi wowe. Abaroma 8 ku murongo wa mbere havuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Bavyumvise? Umuntu ari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzomutsinda. Kubera iki? Urubanza rwari kugutsinda wewe ni urubanza rwawe utarakizwa, kuko umuntu wese atarakizwa afise urubanza n'Imana. Urwo rubanza n'uruhe? Urwo rubanza n'urubanza rukomoka kuri Adamu.
Yesu nashimwe, kuri irya kamere y'icaha. Rero kamere y'icaha dukura kuri Adamu, ijya uyikuranye ukarinda uyipfana utazi Imana, mu by'ukuri urubanza ruba rukuriko, kuko Adamu niwe wenyene yagararije Imana, twese bituma duhinduka abanyavyaha. Rero Imana ikiza kuducungura biciye muri Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo, kugira ngo idukure kugo rubanza ku muntu wese azizera Yesu. Niyo mpamvu twasomye muri Yohana 3:16 imanuka kugera kuri 18 atubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari muri iyi si cyane, ariko rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umuntu wese azomwizera ntazopfe rubi, ntazopfe rwa rupfu rukomoka kuri Adamu, ahubwo duhabwa ubugingo budahera. Ubwo bugingo tubonera hehe? Muri Kristo Yesu. Rero iyo utari muri Kristo Yesu tayari bumaze gucibwa ko urubanza, ariko umuntu ari muri Kristo Yesu uwo agenda yidegembya, amenya nta rubanza afise n'Imana. Wikise urubanza rw'ikise ari muri Kristo Yesu, nta rubanza na rumwe, kuko uyu ntakibarizwa muri Adamu wa mbere, ahubwo yaremeye kuvuka abarizwa muri Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Kandi Adamu wa kabiri niwe atanga ubugingo. Turabona yuko Adamu wa mbere yatuzaniye urupfu, ariko Adamu wa kabiri atuzanira ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Rero ibintu ndifuza yuko abakristo babimenya. Umuntu azohagarara imbere yawe ariko arakubwira ngo uzoja Gihonomu, ngo uzoja Gihonomu, ngo Imana izogucira urubanza, uri umwana w'Imana waravutse ubwa kabiri, mu by'ukuri uwo muntu nubwo mukubita nk'uwo bubesha, uwo muntu uzumucecekesha, uzumubwire uyu murongo dusanga mu Baroma 8 igice 18 ku murongo wa mbere. Umuntu ari muri Kristo Yesu ntazotsindwa n'urubanza habe namba. Mbega urubanza ninde yo rugucira? Ni Kristo. Yesu nashimwe. Ni Kristo, kandi ari we yagupfiriye, kandi ari we yitanze kugira ngo umwana wiwe, kugira ngo kugwa h'ivyaha. None ninde yo gucira ubwo rubanza? Ni Imana. Kandi Imana ariyo yarungitse Yesu Kristo kugira ngo yikorere ivyaha by'abari mu isi. Ninde? Yesu nashimwe. Muri iyi minsi mwitondera inyigisho z'ibinyoma ziriko ziraza mu buryo bwiyorobetse, mu buryo bwiyorobetse, kandi bariko baravuga Imana. Siko ivyera byose aramatsa, kuko n'umunyu n'umunyu uwushize hamwe n'isukari, hari isukari yera wishize hamwe, mu by'ukuri kugira umenye isukari n'umunyu biragorana. Yesu nashimwe. Kugira umenye umunyu n'isukari biragorana uretse kubanza kuwumviriza. Niyo mpamvu tuvuga ati ijambo ryose uripimishe ijambo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Reka tuyisomere ngaha 31 mu Baroma 8:31. Wumve ko ata muntu n'umwe yo gucira urubanza, ko wewe uri umwana w'Imana. Imana ititeze kuzogucira urubanza wewe uri muri Kristo Yesu. Abaroma 31 umutwe w'amajambo ravuga ngo urukundo Imana, urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. 31 ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Imana iri mu ruhande rwawe, ninde yo kugwanya? Nubwo yoba ari Satani ntashobora kukomesha. None umuntu akubwira ngo
uri umunyabyaha, umuntu akubwira ngo Imana izogucira urubanza, uwo muntu by'ukuri umva bavuye ku Mana? Icyo ni ikintu ukwiye kwibaza. Wewe urazi by'ukuri ko wakiriye Yesu, wewe urazi ko wakijijwe, ariko uyu muntu aguma akubwira ngo Imana izogucira urubanza. Uwo muntu by'ukuri wumva avuye ku Mana? Uyu muntu arazi Imana by'ukuri? Ibyo ni ibintu ukwiye kwibaza. Yesu nashimwe. Nta muntu n'umwe yo kugwanya uri mu ruhande rw'Imana, yaba ari Satani yaba ari nde, nta n'umwe. 32 Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabira byose muri we? Nta na kimwe Imana izotwima muri we. Yesu nashimwe. Nta na kimwe Imana izotwima muri we. 33 Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Uranyumvira? Ninde ashobora kurega ab'Imana yatoranije? Iki ni ikibazo ukwiye kwibaza. Ucibaze, ninde azokurega wewe ko Imana yagutoranije kimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Ninde azokurega rero sasa? Uce wumva ukuntu Pawulo yasha bivuga ngo mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza? Ni Imana kandi ariyo igutsindanishiriza? Ntivyumvikana. Ni Imana kandi ariyo yatanze Yesu Kristo? None wumva urwo rubanza rugucira gute? Rugucira gute? Yesu nashimwe. 34 Ninde azobatsindanisha? Ninde azobatsindisha? Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye? Icyo ni kibazo ukwiye kwibaza. Ese ni Yesu azogutsindisha kandi ari we yapfuye wewe kugira ngo uronke ubugingo? Yaragupfiriye. None ni wazogaruka kugutsindisha ati wewe uri umunyabyaha kandi yaragupfiriye, yapfiriye ibyaha byawe? My God. My goodness, honestly. Wumve kandi ari we yapfuye ibiruta yarazutse ari uburyo bw'Imana, bitewe ko aradusengera. Siwe azogutsindisha gwikirutico, yaranazutse kandi yibereye uburyo bw'Imana kandi aguma agusengera. None urwo rubanza uzorocibwa nande? Uzorucibwa n'uwo muntu nyene aguma akubwira ngo Imana izogucira urubanza, canke n'iyindi Imana yiwe atari Imana se w'umwami Yesu Kristo? Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Wumva uyu murongo wa 28 kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutugirira. Kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, abahamagawe kuko yabigabiye. 29 Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanwa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Wewe uyu munsi uri muri Kristo Yesu, ufise ishusho y'ubumana, usa na Kristo. Niyo mpamvu Kristo ari we fura muri bene se benshi. Abo bene se benshi ni bande? Ni wewe nanje. Twe twahisemwo kwizera Imana, tukizera Yesu Kristo, tukizera ugupfa no kuzuka, tukemera igikorwa yakoze ku musaraba, hama akaza akaba muri twebwe. Kuko turazi, usomye muri Yohana 3:16 aravuga ati umwana wayo w'ikinege umwe wenyene. Ariko ngaha aratubwiye muri bene se benshi, biciye mu kwizera. Yesu Kristo ni mukuru wawe, Yesu Kristo ni musaza wawe, Yesu Kristo ni mwene wanyu. Yesu nashimwe. Rero
abantu nimuvuge ubutumwa bwa Yesu Kristo. Nimba vy'ukuri mwarahamagaye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nimuvuge ubutumwa bwiza, kuko hari abantu benshi uyu munsi bataramenya Imana. Hari ibihumbi vyinshi bitaramenya Imana, ariko impamvu utababona ni kubera ugumura ahantu hamwe gusa, ugumuri muri urwo rusengero. Sohoka ugende hanze, uraza kubona ibihumbi vyinshi by'abantu bataramenya Imana. Duga ruguru, uraza kubona abantu benshi. Uretse na ruguru, sohoka uje muri icyo gisagara urimo, n'abantu benshi bataramenya ubutumwa bwiza. Rero nimba ubona abantu bataza gufukama imbere yawe, kwihana, kwakira Yesu aho uri, reka kumucira urubanza abantu ngo n'abanyabyaha. Abanyabyaha ni benshi bagihari. Jya mu bubare, jya mu mahoteli, jya hehe, uvuge ubutumwa, ariko ureke kumucira urubanza. Abana b'Imana bamaze kumenya Imana, bamaze kwizera Yesu, bafise Yesu ushobora no kuguha intahe y'ubuzima bwabo na Yesu, umubacira urubanza bagira ngo Imana iraje, Yesu nashimwe. Nimureke umuntu akwereke yuko cyukuri umuntu ari muri Kristo Yesu. Umuntu ari muri Kristo Yesu, umuntu akiva mu byaha akinjira muri Kristo Yesu, tayari ababaye icyaremwe gishasha. Nta kintu na kimwe kimuhuza na Satani kiba gihari. Nta kintu na kimwe kiba kimuhuza na Satani kiba gihari mu buzima bwiwe. Ababaye umwana w'Imana bwite, Yesu nashimwe. Reka dusome Abikorino ba kabiri. Abikorino ba kabiri. Abikorino ba kabiri ibice ni 5. Turasoma ku murongo wa 17. Yesu nashimwe. Reka duhere ku murongo wa 16. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ubugingo bushasha bwo muri Kristo Yesu, cyangwa ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu. 16 bacavuga ngo nico gituma uhereye none tutakiri uwo tumenya kuvyo kurukoba. Uyu munsi nimba uwo muntu muzi ko yakijijwe, ariko ubwa mbere usanzwe umuzi ari umusuma, ntumurabire kuvyo yakoze abikoreshejwe no kuba ataramenya Imana bwa mbere, kuko ivyo kurukoba Pawulo ariko aravuga ni ibi vy'ivyaha, ivyo ugenda kwiba, kwica, kugira ibintu biriya, mbese ibintu byose ukoresha uwo mubiri, gusambana, gutukana n'ibindi. Yesu nashimwe. Nico gituma uhereye nanone tutakigira uwo tumenya kuvyo kurukoba, naho twari tuzi Kristo mu vy'umubiri, ariko none nitukimumenya dutyo. Uyu Pawulo mumenye yuko ari umuntu mu bafarisayo yararimwo, yarazi ibintu by'amategeko n'ibindi, kandi yakoze na wene ahama abana b'Imana, ariko arabica na wene. Rero yatahura mu buryo bw'umubiri, apana mu buryo bw'umwemu. Ukoze icyo utegereza kwica, yubahiriza amategeko. Rero niyo mpamvu wumva ngavuga ngo, niyo mpamvu Yesu nashimwe. Ntitukimenya kuvyo kurukoba naho twari tuzi Kristo mu vy'umubiri, ariko none ntitumumenya dutyo. Yesu ntitumumenya ku bintu vy'umubiri, ahubwo mu buzima bw'impemu yaduhaye, ubuzima bushasha, ubuzima bw'impemu. Yesu nashimwe. Ubuzima bw'impemu bushasha, Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa 17. Nuko rero umuntu wese iyari
umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biba bishise, byose bicitse bishasha. Yesu nashimwe. Umuntu iyo ari muri Kristo Yesu, ibya kera byose, amafuti, ibyaha byose uba warakoze biba bihetse, uba wabaye icyaremwe gishasha. Mwumva umurongo wa 18 ucuvuga ngo ariko ivyo vyose biva ku Mana yatwiyujuje ko ubwa Kristo iduha igikorwa cyo kugabura umwuzuro. Ibi byose ntibiva kuri twebwe, byavuye ku Mana. Imana yakoze ati reka sinemera ubwoko bwanje bupfe, reka nkora umwuzuro nabo, ndabashirireho iyindi nzira yo gukira. Kuko vy'ukuri ingero y'icyaha ari urupfu, ariko ingabire y'Imana ari ubugingo budahera. Rero urupfu rwari ruturindiriye igihe tutari bwamenye Imana. Ariyo mpamvu Imana yacirungika Kristo, ishiraho inzira, ishiraho ikiraro kidushikana ku bugingo, arico Yesu Kristo, kugira ngo umuntu aca kuri ico kiraro aronke ubugingo. Ariko umuntu adaca kuri ico kiraro, imanga iramurindiriye. Yesu nashimwe. Rero niyo mpamvu Yesu nashimwe, niyo mpamvu umuntu ari muri Kristo Yesu uyu munsi atarubanza na rumwe ruzomutsinda. Umuntu ari muri Kristo Yesu nta rubanza na rumwe ruzomutsinda. Ariko nimba utari muri Kristo Yesu, uramaze gucibwa urubanza. Yohana wa mbere ibice ni 5. Turabe ku murongo wa 12. Umurongo wa 12 haravuga ngo ufise uwo mwana, reka duhere ku murongo wa 11. Kandi iyo ntahe niyi, nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Uravyumva? Imana yaduhaye ubugingo budashira mu mwana wayo, apana handi hantu, mu mwana wayo. 12 acavuga ngo ufise umwana wayo niwe afise ubugingo, udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Uravyumva? Ubugingo twe dufise bubonegwa muri Kristo Yesu, nta handi. Yesu nashimwe. Ubugingo dufise bubonegwa muri Kristo Yesu. Myani majambo, ufise Yesu ufise ubwo bugingo tayari. Ariko umuntu adafise ubugingo n'umuntu adafise Yesu Kristo muri we. Kuko udafise uwo mwana nta bugingo afise, kuko ubugingo bubonegwa muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu ukwiye gusohoka kubwira abantu ubutumwa hanze, bakemera bakizera uwo mwami Yesu Kristo, apana kugumubwira abana b'Imana bamaze kwizera uyu munsi ndetse bari no kukivi bariko barakorera Imana, ngo Imana izobacira urubanza. Imana izobacira urubanza. Uruhe rubanza? Uruhe rubanza? Hari inshuti yanje yavuze ngo ubutumwa bwiza, impamvu abantu bavuga ubutumwa bwo kuguma bashaka kwerekana abantu ko ari babi, nuko by'ukuri ubutumwa buba bwabaye nk'ikizira. Kuko nimba wumva icyongereza uze kugenda wumvirize kuri iyi channel, baza kusangaho ubutumwa, umutwe w'amajambo uravuga ngo why the gospel is offensive. Why the gospel is offensive? Mu by'ukuri ni kubera umuntu atiyeza akora icyaha, yakuriye nko mu gakiza, ugacubona yundi muntu yari umunyabyaha ruhebwa,
nawe yaje gukizwa akemezwa neza ko uyu muntu yakiriye imbabazi z'Imana, nawe yabaye umwana w'Imana, kandi bokora n'igikorwa c'Imana aho hantu. Kavuga ati n'uyu nawe yababariwe, ukabona umenga ubutumwa by'ukuri bubaye ikizira. Hari umuntu umwe, uyu nshuti yanjye ariko arigisha, yaravuze neza ngo hari umuntu yarazi nk'umwicanyi yishe abantu benshi, yakora ibintu bibi ku buryo banamufasha baramufunga bamutwara mu gasho. Umaze kumutwara mu gasho arakizwa, maze gukizwa atangura kuvuga ubutumwa. Umuntu amubonye aravuga ati nimba iryo juru by'ukuri, iryo juru ujya mugabo azorijamo, iryo juru ntaryo nkeneye. Yesu nashimwe. Kubera iki? Kuko yabonye ko ubutumwa bwabaye ikizira. Ubwo butumwa n'ikizira ni ibintu abona adashaka kumva, adashaka kumenya. Ikizira ntushobora kugikorako, ikintu kibi ntushobora kugikorako, ntushobora no kucegera. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza buba ikizira mu gihe ubona abantu bariko barakwanga, kuko badashaka kubwumva, barabushira ku ruhande, buba bwabaye ikizira kuri bo. Buri gihe umuntu zina muntu ntiyifuza ikizira. Rero ubutumwa iyo bubaye ikizira ni mu gihe uri kuramwereka amakosa yiwe, mu gihe umutima we mubwira ati no. Yesu nashimwe. Mu gihe umutima mubwira ati ibyo bintu ntavyo nkeneye, kuko umwana w'umuntu kamere yiwe ni umuntu aba ashaka kumva ibyiza gusa. Uje umubwira amakosa, tayari ubutumwa babaye ikizira nta bindi. Rero mu by'ukuri mube maso nabo bantu baguma babarungika mu kuzimu, babacira izo manza, bababwira ngo muzogira gute ngo Imana izobacira imanza. Mube maso nabo. Ahubwo benshi muri abo bantu canke bose muri bo mu by'ukuri nta bugingo baba bafise. Niyo mpamvu baba bavuga ubwo butumwa, kuko imitima yabo irabagiriza. Imitima yabo irabagiriza ko ata bugingo bafise. Niyo mpamvu bakubonye bakubona nkabo. Yesu nashimwe. Iyo bakubonye bakubona nkabo, ariko bakwiyumvira nkabo, ariko vy'ukuri batazi yuko wowe utandukanye nabo. Uko bakwiyumvira ko si kukuri. Rero mube maso nabo bantu baguma bavuga ubutumwa bakubwira ngo uzoja mu gihonomo, uzoja muri gihonomo. Ari umuntu afite umutima w'Imana by'ukuri, azokwegera kwigishe, anakwereke n'inzira yotuma utaja muri iyo gihonomo. Ariko ku muntu atazi Imana, mu by'ukuri nimba Kristo ari muri wewe nawe uri muri Kristo, no kuri amenya tambuka, amenya ufise ubugingo, kuko Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, nta wundi muryango. Ufise Kristo nkuko tubisomye Yohana wa mbere 5:12, uhereye 11 na 12, ufise uwo mwana afise ubugingo, kuko Kristo niwe nzira. Kristo niwe passport dushikana mu ijuru. Yesu nashimwe. Nimba ufise ikibazo cyo cyose canke wifuza kwanganira, biremewe, urashobora gushiraho commentaire yawe kandi usangize abandi iyi link. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro kuva gisanguye mpaka giheze. Ngushimiye ko shikanye ivyo wampaye, nguhaye icubahiro. Jewe Mana ndateye nawe, ndakwinginze kugira ngo uvomere izi mbuto kugira ngo zibashe gukura mu mitima ya benshi kugeza ku rugezo zama 100. Ndaguhaye icubahiro Mana. Waravuze neza ko ufise uwo mwana ari wafise ubugingo. Ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bandanye guhishurira abantu, babone vy'ukuri igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, bagitahure banakibemo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ubigishe, usuke inyota mu mitima yabo yo gusoma ijambo ry'Imana,
kuko abantu benshi bariko baricwa no kutamenya ijambo no kudasoma ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana aragushimiye, guhaye icubahiro. Hezagira buri muntu wese yakurikiye kino kiganiro, mugirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye Imana twizeye, amen.